Monsieur Charles? Oh, Pax! Charlie! Oh, kuruga mutao. Iminsi myinshi. Ewa, kirekire. Twatakaranye vraiment. Karibu. Merci. Charlie! Ayandi makuru rero. Ça va bien. Ubuzima? Mubuzima ngerageza kubaho nyene urazi muri kino gihe ko bigoye. Tego ubundi nga mu gihugu ndiko nkorera nyene mu gihugu. Naravuye hakurya. Okay. None le coordonnées. Ndanye ni Burundi naravuye hariya hakurya urazi ko nari najanye no kwiga. Ubu rero ndiko nkorera mu gihugu. Gusa kimwe narimutse hahandi ubundi VIP. Mu giti nk'inyoni. Wewe ndakuzi kuva kera kabisa. Oui, urazi nkiri umusore naragerageza kwigwanaho. Yes. Ukiri umusore? C'est fini umusore. Wabonye ngaha? Kera. Ungeze ku rwego rurerure. Mugabo nibaza ko wewe wansize ugeze muri batanu kuko ndibuka ko wari ufise umugambi avec la fille là Leila. Leila? Yeah, Leila. Mon ami Pax. Muza Leila. Mwene cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ijambo ry'uyu munsi ivuga kukuba akarorero kugira ngo abandi bashobore kuronka agakiza. Kandi cyane cyane uyu munsi turaja kubwira urwaruka. Umuntu umwe yambwiye ngo Pastor William urakunda cyane gutanga inyigisho ku rwaruka, urakunda kuvuga urwaruka mu byo wigisha. Nahise namubwira ngo urwaruka ruri mu myaka aho rukwiye gufata ingingo yo kubaho ku bw'akazoza keza. Nico gituma rukwiye kwama rongorwa. Haleluya. Nkora mu boss Ziniyeri resho akanda kunze zina. Ngo nibagiye gusenga. Mangira neza mana wande ukanda karema inanasi ukongera ukarema n'imihwi n'amavuka n'imikate. Ndagushima ko kuri Imana ihambaye. Ndagushima kuri Imana ikomeye. Ndetse Imana mebize kuntimba neza n'abatabirose nano bibuke. Ndaze kuri Imana inkunda. Kwitana wa muntu wari gushikana ngaho uyu munsi. Tuti bagifi ziba mukeke Tanganyika. Ari ahantu zabi n'isi yose zirizikana. Mana nazo nzibuke. Uzibuke kuko nazo zirekanye zicyanwa ashushe. Kadogo. Hani Imana umuzi nyumvise. Ndavuga ati urasenze kandi umunsi nagira imigisha. Kadogo. Kadogo waza ngo nukujya gusa n'aba Clarkson hariya ntushobora kubumva ugende kuguru. Narashitse. Yesu ashimwe. Amina. Ko watevye? Naciye muri kohari. Uyu munsi byari biryoshe. Cyane. Waririmbishije neza. Twageze repetition mwanya munini ya kandi. Byaboneka. Muzohore mukora gucyo nyene. Abonye ko n'abashitsi bari banezerewe. Mugabo nawe share yaguhaye lift wari kurindira ariko ukamuzana. Tena ni sonze kandi nabonye atatu. Nawe nyine arashonje. No muhungu arihangana. Indani imwe. Nimwe mugabona umuhungu arashobora kuresista mugacu nazashobora. Kandi je ndiko ndabiprofitiye cyo kujya byenga. Kandi ndabiteka ke. Sawa. Ejo nzogenda ku shuri.
nico tuma kwanza nananyarutse kugira ngo ntekere ibintu sindaheza kwipanga byose. Yego nibyo. Ejo muratanga iki cya gatatu. Kandi ya nyuma kuri wewe witegure imbere yuko nja ku kazi nzobanza ndakujana ku ishuri. Ishara yanyemere ko azoza kumara. Okay, azoja gutwara. Sawa, azonyorohereje ibikorwa. Zobanduye yamfashije ni sawa. Ariko zo witegure ube prête hakiri kare. Selon l'ONU, les affrontements de ces derniers jours ont fait 80 000 nouveaux déplacés. Si la vie reprend doucement Eric, dans le centre-ville de Goma, ce n'est pas le cas ici. Agarika kuri iyo televiziyo muze dusenga. Nimbaze Yesu yanyogeje ibyaha. Murakoze. Ni jambo nagomba yuko kuri umugoroba twibuka cyane cyane umugoroba ntusanzwe kuko Leila zinduka ku ishuri gusozera umwaka wa nyuma. Nico gituma mvuga ko umugoroba udasanzwe dukwiye kuragiza Imana ibyigwa by'igice cya nyuma cy'amashuri yisumbuye. Amajambo avuga yuko kwizigira uhoraho ari byo biruta kwizigira abantu bahambaye. Ushize ibyizigiro mu bantu abantu barashobora guhinduka. Ugira umwete ntiwizigire ubwenge bwawe gusa, ntiwizigire abandi ibyo abigisha bakubwira ubyumve neza udashimikiye cyane kumwigisha mubwo kunyigisha ariko araguha. Ariko washize ubwenge bwawe ku Mana nico gihambaye kandi wizigiye Imana ndasamazwa n'ibindi bintu. Igihe cyo kuja gusamara ni igihe cyo kuja kwiga, cyane cyane kuja kwiga urangiza. Urazi cyo bita ngo impembo y'umwana ipfa amagodoka. Umuntu agakora ibikorwa hageraho bisozerwa neza bigaca byonona. Numva nagira byo rero mugiye muri uniforme. Urejo niteze nuko iki gice cya nyuma ukora cyane kurusha ibindi bihe. Turamusabiye muri iki gihe agomba aje kurangiza, agiye mu gice cya nyuma cy'amashuri yisumbuye muri nivyo nanka ibi sindabishaka bwana. Kuberi Tubandanye. Je ndi kumwe nawe simba shaka umuntu ankoroga. Urashobora gusanga umuntu akurondera kandi ari mu kigwa. Andondera agusumba wewe. Abantu mukorana basi. Oya umuntu ukorana. Ni ibintu byo kukazi ngande kumwe n'umusheri wanje sishaka inkuru. Okay, kama bishatse nta kurishaho kukoroga. Asubire kandi. Basi genda mkitabire basi. Uyu Jesse maraka makoko namwitaba. Ibi nivyo binashaka. Sema no kukazi basi basi ndamkwitaba. No reka. Ugiye kwitabira. Hello? Allo chérie. Hello chérie. Utavyo kwitaba cyangwa ukazurayikupa. Bite none. Iki sindakumva urikuvuga. Umva ndahukumbuye cyane. Vuga cyane sha. Umva ndahukumbuye cyane. Nzogenda ku ishuri ejo ntibishoboka. Oya, c'est pas possible. Non vraiment. Bivuze ni. Nzogenda ku ishuri ejo ntibishoboka. No kunjana ntibishoboka abavyeyi nibo bazonjana. Oya, we ntaco wewe urumva uzopfumuza kundamutsa ku ishuri gusa. C'est pas possible. Amadozi tubona agiye ari gashashe.
Ntabishije. Ntancimitse sindavyumva. Wo urazi ko wari wanyemereye ko tuzoduga tubonanye. Hama utugene ko nyene kweri tutanabonanye kandi uzi ko wari waramenyene. Ayakoma birabe basi uzotume uza basi umare n'isaha n'imwe sinzi icyo ubibona. Oya we ntaco wewe urumva uzopfumuza ko ndamutsa ku ishuri gusa. Ndabaye dusigaye hatari. Ndabo komanta kundi twogira. Kundi reka nihangane. Sawa rero kandi ntiwibagire ko ndabakunda cyane. Peace. Goodbye. Sizana nagutaye. Kumeze gute? Shaka mere gute? Nibiki? Ibyo byo kugira ngo Mije kwitaba telefone? Bisigura kwitaba telefone none Kezanga ndakwinginze. Kubera Cyo guhaguruka ukava ngaha no kugenda bitaba telefone hari yayi. Ukasiga nganje ngaje nyene ntawundi muntu uri kumwe ko cumara umwanya ungana kose. Urazi nakubwire gashira. Ni umuntu yajyabuse twari tumenyeranye cyane ku buryo nige twavugana turi kumwe tuko twaganira dutera induru rwamo. Rero kubanda gukunda cyane. Bijasigura ko No, kubanda gukunda cyane kandi nzi ko iyo nitabira ngana rwava ndakumena amatwi. Rero kuneza yawe kubanda sipoza ko amatwi yawe ari cyo kumena gwanje. Naciye mfata kujya kwitabira kure kugira sinda kumena amatwi kandi ibyo birumvikana pe. Sivyo? Okay. Yaza kwa ntahuye. Nabyo. Wambaye bari. Oh, sharire. Karibu gusa. Cyo mugabo. Komera. Muraho. Yego ngure ko kanone. Merci. Sawa good. Karibu. Mwakoze? Sawa. Ça va? Ça. Allez, Marco. Tu as combien? C'est Wahatsu. Okay. Nazo gucegwa. Sawa. Bon, ujogira urugendo rwiza. Ndagutwaze nawe wahora untwaze. Ujogira urugendo rwiza. Sawa. Sawa. Uzoza kunda? Nzoza. Echekwa chiza. Leila. Kujya.
Sentiyari document zibiri basitutse biza gusinyisha hariya. Ni jambo rimaze imisi mu mutima wanje numva ntori gumiza mu mutima wanje. Mu myaka tumaranye je na wewe ibisanzwe sinzi ukuntu bivuga uranezera ndakubonye numva nyene nta nakimwe numva ataco mbuze mu mubiri. Tumaze dukorana neza nta ngorane. Tu ma secrétaire dukorana neza ku kazi. Udapona yawe ni zavra nta ngorane. Bose sicyo nshatse kuvuga ko ndagukunda. Qu'est-ce qu'il y a? Ndagukunda ndabivuze bivuye ku mutima. Bon, ok. Faunda nibisanzwe Imana dusaba ko dukundana nibisanzwe. Attends. Non. Nivyo rurimo. Namaze kubwira icifuzo ciwanje n'iciyumviro ciwanje. Ndagusavye Cynthia. Ça c'est impossible. Kweli ki boss? Ça c'est impossible. Ndagusavye boss. Ndabigusavye. Hagara hariya mu ndakubari. Hagara hariya. Urakunda akazi cyane ugakunda? Ndagakunda. Uragakunda? Urashobora kuja ku kazi yawe kubandanya akazi? Boss. Nagusavye nakubwiye ko ndagukunda, nakubwiye byose ariko ndagusavye umfashe mu ijambo rimwe basire mu muzi. Zobukoze. Cynthia, moi je suis fiancé. J'aime Leila. Toi tu le sais. Aujourd'hui, on va apprendre l'histoire des rois du Burundi. Il s'agit de deux théories, deux cycles de 4 rois, ou 4 cycles. La deuxième théorie, c'est 4 cycles de 4 rois. Certains disent que on peut avoir 4 cycles de 4 rois, même si ce n'est pas démontrable. Question, monsieur. Oui. Pourquoi cette théorie de 4 cycles à 4 rois? Donc, tout simplement, d'où est venue cette théorie de 4 cycles, tout en sachant qu'elle n'est pas démontrable. Usa n'umudadu umwe yitwa Karine gutya nabiteranije. Bite none? Sawa. Urakomeye? Usanzwe uba muri bino bice nyene byo ngaha nyine hafi. Okay. Mbeko mbura ufise Bible uvuye gusenga? Okay, ndanezero kumenya. Janitor Brown aka Manoti ni jambiro ryumvise? Bibi niwe kunzwi cyane ngaha mu gisagara gute. Okay, ndashobora kumenya nawe ukuntu witwa? Nitwa Leila. Oh, asante, izina ryiza. Ndashobora guha nimero yanjye ya telefone? Okay. Ok, merci. Namaze kwibipa gwawe nayibonye vraiment shika. Tukane bien.
Sawa. Bye. Umunsi mwiza. C'est une très bonne question. Il s'agit d'une théorie qu'on ne peut pas démontrer, mais on se base sur Leila. 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 Ibyo ni ibiki? Ishuri ryasaze. Derege? Derege. Ibi ni ibiki maze imisi mbona? Bako barabandanya badiranje. Ndavuga namwe mukavuga. Ndababwire rero. Ibu nkavyo gufyina. D'ailleurs, prenez une feuille. Mwese. Non averti. Yabonye ko mwasase non averti. Silence. Nakundi. Ubugero kawo mutsongona. Ugiye kumbona abasha. Urabizi yuko abarimu umwaka utanguye tubona abantu basanzwe tuzogira rafa kushene zoyikora rafa kushene mugabo turobatema Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndaryohewe kuba dusubiye guhurira ngaha twese tukiri bazima. Si kubera ko turi beza cyane ariko gusa n'Imana tugiriye. Amen. Muhaguruke dusenge. Ndagushima Mwami Yesu waduhuje ahantu Mwami. Ndakweretse ibikorwa byose tugira dukore Mwami. Ndakwinginze ndaguhamagara uzi impande yacu. Ibyo tuzakora byose turi kumwe nawe. Ndazi yuko twenyine atana kimwe dushobora gushoboza Mwami. Ariko turaguhamagara ubane n'umwe wese maze ntihagire ikintu na kimwe kiza kumutera Mwami. Ndagushima. Ndizera yuko ibintu byose tuzakora ngaha tuba turi kumwe nawe. Amen. Amen. Ndaguhamagara umuntu umwe Parazari kugira ngo ndabe ko bizogenda neza. Asante sana madam. Ariko rero naho utegura wibuke urubanza rwa Leila nago ntugwibagire ko ruri hafi. Yego. Munezereza abagenzi biwe bazoba bahari banezerwe kumugira umunsi mukuru kwiye. Details control. Yego reka ndakure kubandanya. Sawa sawa. Yego. Nakoze. Mbewe ujya musi mwishuri wadukoreye iki? Umunsi uyu. Umunsi umwigisha ariko aratwigisha histoire nawe ucura wadukana ikintu ngo Brown kijya nigiki. Reka sha hari ijya professor yarangiye nabi. Urazana ariko ndirotera. Mwishuri? Nivyo naramaramaye mugabo.
Ah, narindi ntushaka kuba wibaza. Shawe wasaze kera kwera ashaka kwadukana abahungu mu ishuri tuko turiga. None ndiko ndirotera ingorane iri he? Mu ishuri? None ko byashitse ngirigi nta kundi byarashitse. Uramutse nyene ujya mu tipe navuze ujya bra. Ni mwiza we Raisa. Acho mfise mvuga. Ngo mwiza Charles nawe. Urumva ivyo kuranzanira nawe. Ndamuzi Charles ndamuzi ko ari gwanje nangiri. Charles abantu bose nibo bazi abavyeyi bawe titusha kumaramaza abavyeyi bawe n'ishengero. Yego ndabizi ko bamuzi erega sinamuhevye. Ni juste aventure ndiko ndakora gukundana nuriya tuzogira mariage n'undi wa pastime nyene yo kuryoherwa sometimes. Aventure umuntu akijijwe nkawe. None we nuramubona ingene ameze Charles jerewe. Ushobora kunda abantu babiri uri umuntu umwe kandi ukijijwe. None je ko ndabakunda ngirene. Oya. None ko umutima wanje ari byo ushaka ngiriki. Sishobora kubuza ico ushaka. Hitamwe rero basi. Nibikunda kandi Raisa reka kungora. Ugumye mbwira ibintu nk'ivyo cyane numva ndamukumbuye. Ngo iki? Ntuso kuvuga kwanza ngo ndam telefone. Shaje sindagushigike muri byo bintu byawe. Umviriza. Wendeka nawe ntuzompanuza iby'iwawe. Sivyo? Oya je nk'umugenzi wawe nigera twaguhana. Ndeka rero none wewe je sishaka ivyo kubimpanura ko uzompanura ku bindi muga kuri ivyo ntavyo nshaka sivyo? Yose nigera twaguhana. Oya ntavyo nshaka. Oya irindira mutama ni mariage nabyumvise wewe uzotaha wewe ntaramutumira ibyo ni bikiyasha Sera nacyo na tegereza rero cyaba ntabwo Ale? Allo chérie, ndakumbuye cyane byo. Araguhenda. Nta kuntu gabwebwe uza tukabonana umunsi mukabano. Eri pastor cyashata. Jonduge. Ja. Oya. Basi dufate gutya. Namwe nta masorti yabaho. Amasorti azobatevye. Ibaze lo 15 nzoba namaze gupfa shushu. Gakuja. Lo 15. Ni dimanche. Ok, basi dufate yone. Résidence bon. Hajya uciye umanukanya avenue kuri Musée Viva. Uzocumanuka. Okay. Sawa sinzokubesha. Sishobora kubesha ko nanje ndagukumbuye cyane. Ntuzisibe vuba mugazo singusanga n'imana. Okay. Jorogiza shushu. Reka ndakurabire wewe. Benita kagutelefona. Benita kagutelefona. Mundu kagutelefona arimu. Usanga udafise n'umutipe mukunda nawe. Jesha wanje ntarazi manitse umuntu. Allô chérie. Utie vugeze. Ndashitse. Ndashitse chérie. Urashitse? Okay. Wow! Bienvenue chérie. No, nana kurindiriye. Uraberewe. Sindabona. Tuka uno munsi n'amasatelite yose ariko arabatwebwe bro. Sinzi. Ndakwite Miss Africa, Miss Burundi, Miss East Africa, sinzi bro. Byose urabirengiye. Ushika bro. Kwari watevye.
tukaba rero bene data inshuti bagenzi bavukanyi tubashimiye cyane ko mwaje kurutera agateka muri uyu mwanya turiko tunezererwa urupapuro rw'umutsindo uyu mukobwa wacu Leila yaraye aronse turabakengurukiye cyane mugira umugisha w'Imana. tugira amahoro n'ubumenyi mu miryango yacu. Numva nezerewe cyane no munsi ni ikintu cya mbere kibaye mu buzima bwanje novuga gihambaye. Nico gituma nashaka gushimira Imana ubwa mbere kubona yaranyumviriye ikandema nkaba naraciye mu bintu byinshi nkakura kubona afite uno munsi. Ndashimiye n'abavyeyi banje papa na mama baranyitayeho kuva nkiri mutoyi gushika n'uno munsi, barampa indero runtu, indero nziza, ari naco gituma nibaza yuko ibyo ngenderamwo byose gushika uno munsi ari vyiza. Ndashimiye kandi n'abantu bose baba barampaye ikaramu, umuntu yoba yarampaye lift ngiye ku ishure nacerewe, abanyeshuri twigana baba bari ngaha, uwo baramfashije ngwaye ntari hafi y'abavyeyi banje, bose ndabashimiye. Ndashimiye kandi mwese kubona mwaje ngaha uno munsi, ndaryohewe cyane kubona hari imanza nyinshi n'umunsi mugabo mwahisemwo kuza ngaha iwacu. Numva tubakomera amashi kubona mwaje. Kubera uno munsi ari umunsi mukuru wanje, nashaka kuboneraho no kubereka umuntu yampisemwo canke jewe namuhisemwo, hama ejo mwibarabara nimwahura muze mumuramutse canke mwahuye afite ingorane muze mumufashe. Wow! Ibyerekeye Montréal muri mwese twese nzuko. Amen. Imana yacu. Mugabo rero gushiga prestation basanze mu ngendo z'imana. Wigenze nitwa Munezero Leila. Biragaragara neza ko twasanze. Kugaraba neza ko nabonye. Oya. Muganga w'ingenzi abasibye nitwa Munezero Leila n'ibishoboka muganga w'ibanga. Oya muganga je nitwa Munezero Leila usanga wihenze.
Masha. Sawa. Karibu. Yego. Mahoro pastor. Mahoro. Mahoro. Mahoro neza. Mahoro. Mwakomeye. Turakomeye n'ukuri. Iminsi myinshi. Turashima. Samani shima. Yego. Mahoro. Sawa sawa Mura. sawa. Sawa sawa. Amakuru yiwanyu. Na mahoro. Urakoze kongera kuza kutura. Yego duherukana kera. Hanyuma umuryango wa Leila. Mwakoze kutwakira tumaze akanya kanini turiko turaganira. Nifuza ko duhindukiza ibiyago, duhindura ikiganiro gatoya. Twebwe rero turafise inkuru nyamukuru yatuzanye. Mubisanzwe murabona ko twazananye n'umuhungu wanje. Hari ikibazo kitubakiye nyamukuru gitumye tuza. Muribuka ko duheruka umunsi mukuru hani wanyu tunezerewe turyohewe. Byari biryoshe. Yego. Tuje gukwa umukobwa wanyu. Yego. None rero hari inkuru itaryoshe twumvise. Umukobwa wanyu yoba afise imbanyi. Iyo nkuru rero nayibwiwe n'umuhungu wanje. Umuhungu rero kuva ico gihe uko mumubona ameze nta mahoro afise. Ndaremesha ndasubira ariko ndamubwira ntoya ntireka tugende iwabo wa Leila. Bajyana bavukanye ntibareka kutubwira ibintu ingene bimeze. None hari ico mubizi ko mu ncamake ko twihuta. Uni ahubwo mwaje twari twamye twiyumvira ingene tuzohava tubarondera kugira ngo twumvikane uko bishobora kugenda. Kurabona turi imiryango mishya tutageza gutanga akarorero. Yego. Hanyuma iyo byabaye duhora tuvyumva bimwe bita ama avance n'ibindi. Kudushikira twebwe sakarero keza. Sakarero keza. Kandi twabona ko umwana wacu impanuro tumuha n'ingene yifata. Nujya mu muhungu wayo nyene turabona ko umuntu yitonda asa n'ushaka ibintu ku murongo atogira ibintu nk'ivyo. Amwe biraduca intege ariko cyarabaye no kumenya ingene tubigenza. Uretse ko biteye isoni kuri twebwe no kwishengero. Ama muri ko ataberanye neza. Nyine byifashe ko je twabiganiye. Ama kubyaba kuri Leila naraguye mu gahunda ko je nakitabizi ko. Nje tumuhamagara kibasigurira. Turaguye mu gahunda. Naraguye mu gahunda. Kwatabyuze. Nabyo ntacyo ndabizi ko. Nico tuma naragenze ko na mama cyane no kutashize kubivuga ngo nkuko twabiyazi. Kuvuga ko atacubizi ko kuvugana niko mama ari yatanguye kuvuga ko iyo nkuru yabashikiriye. Aho nyene pastor no habaye ikibazo mbanje umwana wanje umuhungu wanje akambwira ko atavyazi. Navyuzi. Naguye mu mazi. Navyuzi. Niyo utabizi undi wimenya ni. Umuhamagara yari akabisigura ngira niwe wabizi cyane. Mari. Muje binako bitoroshe. None mushatse kuvuga yuko indarera yo bafise atayikuye kwa Shara. Ivyo ntibitangaje pastor. Biratangaje. Ntibitangaje birashoboka. Nuko biri muze. Numva bindengeye aho. Maria. Sa. Mama Leila. Aze hano. Ariko none. Sa. Ko Shara ni umukunzi wiwe. Niwe bagendana. Nejo ubundi niwe yamutwaye ku ishure. Agiye ku mugije ciwe cyane maca amashure. Tumvikana gute yuko agomba bagire nka bimwe abandi bagira acagira ngo ivyo ntavyo twavuganye ngo buri rero sinkigukunda sinkigutwaye sinkubera baguye muri uwo mutego. Leila raje. Hey. Charanga.
urababona inshuti zacu uri ku munsi duheruka kugira ibirori byiza ngaha n'inkuru twumvise tumaze iminsi tukubaza wewe ufise inda ariko twakwajije ndugomba kuvuga iyo wayikuye kuyushanga uyu munsi rero ngo bitubwire neza kandi sishaka uje gufina niwe ndiko ndabaza witubwire neza turi kumwe turagomba kumenya ukuri niwe ndiko ndabaza Leila ndakubarire uyu munsi tubwire urabivuga akamwe ukuyeko naherekera niko ndakubaza iyo ndiyo wayikuye ukacereza ayo makosa uyu munsi urayambarira je ntugire ngo turi nsindiko ndafina uyu munsi urabimbarira neza atari ukurazimangana muri inzu muka ndabikubariye Uwamenya Brown aza gushika sanga. Amasaha ya Brown sinoyamenya kweri no badakubesha. Sinzi ndanda mubajije kuri telefone nkubiriza. Yego mwamukoze. Gute wewe? Sawa. Urakomeye? Amakuru y'imizi? Meza. Ndiko pia ndamukije kuki. Ba. Okay. Washanda kuramutse gute? Tubiri. Basi washaka kabisa. Tunakushaka. Ndaguha tubiri kama kuramutsa kandi ko gusezerana wagira sivyo? Mbwira Pastor William araho arakomeye. Rekana nawe tuvugane wanje nawe. Oya nakubaza kwa turana bavuga kuyo ba. Mwanya wose Bible. Haleluya amen. Ndio kumbona ibintu by'abavalizo bivugira shopping. Ntaco yire. Nakuzanye surprise ya grave. Uratangu. Apaza surprise z'abakizwa ngo muyo yera ibiki no. Zibe iba ari surprise nziza nyine urabizi sivyo
Kuyanga mvira. Nani mukora ko kutinya? Nasibura ko ushaka nakubabaza. Ego ndabona ego nta kintu wibwiye none. Jewe. Binara kim? Reka kwigirisha. Nibwiye kiwase najekora ko bazi. Kora ko bazi. Ego kora. Mfise. Mfise ndagukira. Nga. Hari akabebe. Au fait ndafise inda. Inda? Kuki uhinduka none ni kubera? Ya numva. Sinzi ko ibintu by'amasurprise ari nk'ivyo. None si yambriza. None hari umuntu ku isi yaba adafise inda? Si ivyo ndafise inda iri mu mwana. Ufise inda iri mu mwana? None warambwiye Charles ko ufise inda iyo? Charles ndamubwiye inda ni gwiyo. None yana. Ratanguye kandi je sinkunda umuntu anyinisha kujyo. None yandi ndakubaza wowe nyene. Ni wawe. Mvicho njakuzanye nga sivyo? Kandi na jenje iyi ni valise irimo ibintu byanje. Mbeko naherutse ho risengiyeze vyaheze byara. Nani disabira nicyo gituma nacenga. Umva nico kintu cyakuzanye nganye ni kunkorera inkone shushe sivyo? Ireme nka yaje ibintu vinda. Je naho rinda tugeze tuvugana nawe. Iyo menya ko ari ivyo vyakuzana canka atanisubira inyuma. Mviza ndakubwira ikintu kimwe. Iyo nda ndakubwije kuri sigwanje. Niko kuri ngaho gusa kimwe no gufasha nuko wogenda hariya kwasha ukamubwiza ukuri ukuntu bimeze kwa jena nta byinda tuhavuganye je ahubwo n'abantu bakumvise bo gutwenga ndiko mbwira wewe nyene ndiko nabwiye ndakucuhinduka nibi oya ndiko none ukurambesha ushaka mvuge gute sindiko ndakobeshera ndiko ndakubwiza ukuri ahubwo numa na mama ntava vyumva je ibintu vinda jarazi ko atavyo ndimwo jewe aziko ndi imboregwa akamenya ko undi tabi byonyene nta bindi ahubwo yo gutwenga nakumvise ibintu nk'ivyo aho umvugo ngo ineza mu mutwe wewe ico nakubwiye kitumvikana muri izo system yake ushaka kwadukumbesha je mu bintu vy'amadaje jari ibintu vinda twavuganye wewe ubisoma he umviriza inda ni kwawe kandi najenziye ko simva nga nigige cemeza kwiyonda rwanje nicije nyinda ubisoma he jenda bitwari yawe rero mbega umviriza kwanza ndaba ndiko mvugana nawe wewe ndaba sivyo mbega aho uvuga ko iyo ndari rwanje je nawe tumaze kubona kanga naho ryo bari rimwe naho buri umusegonda umwe sijari ndirimo ryo nyine naho nyine kandi no kumbubwira ko wachi usama uwo mwanya nyine bana kubwira aha ugomba kwinjira harugaye ngira wahitanje no kwa ntuze kwa Pastor William inzira kuzanura yizi kana umango waciyemo mukuza ndibaza kutaruga Tashaka gusohoka sivyo twagiye haguruka ngaha nakubwiye ko nava ngaha nakubwiye ko nava ngaha nakubwiye ko nava ngaha ko urabyumva uri kimata ushaka kubitwa Mbe Biblia waruzanya waruje kunsengera niko mukubana wewe abantu bose bazogushorera amahera sizozi wawe ukuri gutamubwira ntazobona Biblia muzi wawe Biblia ikizinja muzi wawe uzocupfa nta butunzi na buzima bwose
Niko mbaza wewe. Mbe kwa jiuzanye bibi wako musengi. Bro, wibuke ko ari wowe muhungu wa mbere twatangiye kugenda. Mugabo nshobora kukuhatira mu bintu udashaka ntaco. Sigara uriyumvira. Okay, ego genda. Mama, jengine muto naherutse munyiza kuramukanya. Mugabo ubu ivyo mutangiye kunyiza naho nibindi. Muri uno mwanya ivyo ntibikenewe. Mbeho waraye. None ivyo kumbaza yo naraye ubaza ko arivyo bikenewe gose. Kuri wewe bikenewe n'ivyaha. Ivyo ntibikenewe. Brown, nimba uzi ko ndi mama wawe. Nagutwaye amezi 9. Uno munsi nyene gukura kuri ino saha. Ijya sutwa irari sose muri runo rugo. Mama, nawe nimba uzi kuri mama wanje yanyibarutse. Ntuzosubire kunyitira umugore isutwa jewe. Ahubwo kintu kimwe gusa mama mbona wumfasha. Turabukuntu tujya gusaba ikigongo abavyeyi biwe. Ivyo nivyo utazobona nkoze jewe mu buzima. Ndaguherekeza babona ijya sutwa. Ahubwo hariho n'ingingo zafashwe nafashe kubera wewe. Iya mbere gukuru uyu munsi nta modoka nimwe urekuriwe na cyane cyane ijya Prado. Ikigira kabiri nta ruhusha ufite no gutora amahera muri konte ntayasinye. Wavyumvise ati ingingo. Urumva rero ubu ati Prado urayifashe. Byose nambye ko atarusha bifitiye atari bitavuye mu kanwa kwanje ndaguhaye ubusha. Ubu rero ngiye mu kirori mpaga mfate moto. Uzofata ama moto canke itatu. Kuri konte ati sinze subire ntasinye nta ruhera na muzokurako. Ho no wafunze cyamaso. Wagira. Ivyo bintu vyikuremo mama. Icyambere kwanza uzi neza. Aha muri rurugo uribuka ijambo papa yasize avuze. Ubasha mfise muno nzu urabufise. Urabuzi. Ivyo ndazi kuvyibuka neza. Rero apana mama kumbuza ho je nyamba no wandu munshitsi ngaho. Mbego bubasha ufise sota hari ije ndamusubirira. Oya nawe meze gutyo nta kintu na kimwe cyo muri runo rugo je ntafise kubasha. Iyo wigenza nk'abana ukaba umwana w'inderi ibyo byari gushoboka. None ivyo uko ravugana ndikigama. Nico gituma usigaye wigira ibyo wishakiye. Ukagenda ugataha ijoro unzarira ibyo unzarira mu rugo rw'iwanje nyamasutwa yawe. Mbego ibi usigaye ugendana n'ibiki? Nibiki biga Brown? Nibiki? Ego nukuri. Zanzo ntubona ibi nivyo byakujije man. Ega ma kubigenda asiko kubinya. None ubigenda na gute utabinwa? Iyi ni inzoga ikaze cyane ku buryo nawe yimotereza wowe uca wumva ukize. None wayigutse utayinywa ngo uyizane ngaha kukoze. Mama je ivyo uko uravuga sivyo vraiment je sindi d'accord n'ivyo uko uravuga. Kandi izo ngingo zawe urabe uzihindure ko je wa. Mama abandi bari he? Bari yo hepfo ngira bakora filme muri salo yo hepfo. Katya!
Mama, John kuengwa nzatsa nzai. Ngora nyama. Tafisi ngone mama. Siki. Brown. Brown mama ntagifatika sinzi nkasigara meza. Ntagifatika ushatse kumbwira. Sinzi umva n'ingene bikubwira mama. Bano ubunya urazi ingene twadukundana mama. Tabizi. Ubunya anda mu telefone hitaba telefone yanje. Ngo kubera nanje ntabyo nzi mama. Nanje ntabyo nzi. Ariko birantangaza mama ndabyo ingene twadukundana. Umutelefone ntiyitaba. Habaye iki? Je sinzi ko barampevye sinzi cyari ariko mama je narumvise ngo ngahanya umukobwa ngeje ngo Brown ateye hinda nakumbwira irya sutwa je naramubwira nkurire ne mama ndabigenze gute je nibaza kutogira ikibazo cyerekeye Brown ni umwana wanje ndamufise mu maboko byose bizokunda ejo mu gatondo ndagusabye ko uzinduka no kuri bimfashe mu mama nta kibazo Brown je nije ndamwifitiye aha mama bizokundaga mama bizokunda ejo gusa kukunda mama azogukunda kujya nyene je ndabwiye ko tuzi umutima byose bizoshoboka ejo ndakubwiye gusa uzuzinduke ga byose biri mu maboko Brown nashobora mama nambuye iminyemerere je nije Brown nashobora kuguheba tugira ikibazo kuri mama urakoze ba tugira ikibazo mwana umura je ndazi ko Brown ari uwi wawe umura mwana yego mama urabera wamvuye amsa kama rukamera muraho aho wadihebye rero mwana ncere ngamaye mawe mungesha ko ngari gahanya nafashe ngiye mu bisa mukira Inja zande za Brown atari inja z'abantu za Brown abije aho atatse kuba rero tugiye kumura turagarutse mbega bakora teke siko mbazawe kutishura ega gaha nta kibazo afise kwanza izere amanyo bagafise mbere karanga no shamenga mbega ubona hajya ukwiranye na Brown wacu n'uruda waramweshe sukuyo Nasemaye barika mtuko tubazawe si wewe kutambona kutavyo byo tuvuga Ndaje ngo witwa Shamusigure kibo kukintu waje gaho gute waje gaho njo ngene siko wabushikanye ngaha aho ndi bazi baro byakusomera ngaho agashano karaho ni kavume gasara umuntu yakuzanya kutavuga ega si Brown ramwe uko siri cyo tweza rero n'ubutindi bikavuga ari byisho zingene aho reka tukaitera kandi na jenje iyi ni valize irimo ibintu byanje mbeko naherutse wowe risengiyeze byaheze byari nandise rero nicyo gituma naje ngaha umva nicyo kintu cyakuzanye ngaha nyine kunkorera inkono ishyushye sibyo iremeye nkaya jewe ibintu vinda je naho arinda tugeze tuvugana wowe iyo menya ko ari ivyo byakuzana cyangwa atanisubira inyuma mviza ndakubwira ikintu kimwe iyo ndakubwije ukuri sigwanje ko niko kuri ngaho gusa kimwe no gufasha nuko wogenda hariya kwasha ukamubwiza ukuri ukuntu bimeze kwa je na byinda twavuganye je abwo n'abantu bakumvise bo gutwenga niko mbwira wewe nyine ndiko nabwira ndakuciye hinduka nibi
Oya ndiko none ukurambesha ushaka mvuge gute. Sindiko ndakobeshera ndiko ndakubwitsa ukuri. Ahubwo numa na mama ntava vyumva je ibintu vinda jarazi ko atavyo ndimwo jewe aziko ndi imboregwa akamenya ko undi tabi vyonyene nta bindi. Ahubwo yo gutwenga nakumvise ibintu nk'ivyo. Aho umvugo ngo ineza mu mutwe wewe. Ico nakubwiye kitumvikana muri izo system nyake. Ushaka kwadukumbesha je mu bintu vy'amadaje. Jari ibintu vinda twavuganye wewe. Ubisoma he? Umviriza. Inda ni kwawe kandi najenziye ko simva nga. Nigige cyemeza ko yonda rwanje. Nicije nyine. Ubisoma he? Je ndabitwara iwawe rero. Mbega umviriza kwanza. Ndaba ndiko mvugana wewe. Ndaba sivyo. Mbega aho uvuga ko iyo ndari rwanje je nawe tumaze kubona kanga. Naho ryo bari rimwe naho buri musegonda umwe. Sijari ndirimo jonye nahanye na kabisa. Nuko mbubwira ko wachi usama uwo mwanya nyine. Bana kubwira aha ugomba kwinjira harugaye. Ngira wahitanje no kwa ntuze kwa Pastor William. Nzira kuzana rais. Kana mwango waciyemo mukuza ndibaza kutaruga. Turashobora gusohoka sivyo twagiye haguruka ngaha nakubwiye ko nava ngaha nakubwiye ko nava ngaha nakubwiye ko nava ngaha kuko turabyumva uri kimata ushaka kubitwa Mbe ibi bye waruzanye waruje kunsengera. Niko mukubana uyo. Abantu bose bazogushorera. Amahera sizozi wawe. Ukuri gutamubwira. Ntazobona Bibiliya muzi wawe. Bibiliya ikizinja muzi wawe. Uzocupfa. Nawe tuzi nawe uzobona wose. Niko mbaza wewe. Mbe kwa jiuzanye Biblia wako musengera. Bro, wibuke ko ari we muhungu wa mbere twatangurira mugabo nsishobora kukuhatira mu bintu udashaka ntacu sigara biyumvira. Okay, ego genda. Kuri nasanze barayinjije atabyonzi mumbabarira muganga. Abavyeyi ntibemera. Oya ni mumbabarire bansabira ikigongo. Reka mbasaba sese. Ego muzoba mukozi. Muzoba bakavyemera. Muzoba mukozi. Geragereza. Mikendera du. Mikendera du. Nakatamalo. Mikendera du. Ubeza ndabwira. Abavyeyi bemeye. Arakoze. Arakoze. Mbwa twari dufise n'izindi ngorane zari zituze muganga. Namaze kubimenya byose. Ego murakoze. Ingorane mufise nazimwe zose. Amafaranga mbijana ngaho. Dushira heka muganga.
jayo yose nari nayatsa mushaka ndabakorera iki cyo twashaka ko mudukorera mu gahanga umva haje umukobwa muhira uwo mukobwa avuga ngo afise inda y'umuhungu wanje Brown nawo umuhungu wanje nkaba narinzi ko umukobwa bakundanya ari uyu uyu rero twashaka kubitugerageza urabe je nawe nyeneye je narinzi umukazana ko ari uyu ibyo uwo wundi aje wicaduka nawe nzi uyu unye niwe narinzi nta kibazo tugerageze muganga uzoba birakunda ego muzoba mukenuye mushaka ndamugirira iki kumwica reka mbaza abavyeyi twumve yego muba mukoze tubariza kure tubariza mikendera du nakatamalanga abavyeyi basi ngo ntibica turamushaka twori tuma mumusarisha asare ego kugira mfiri inyuma y'umuhungu musarisha reka ndakwereke kanya gatoya ego nyina bibondo nyina bibondo umvise rero yatanguye kwiruka murabe neza yatanguye kwiruka raba neza n'uyo nyene si mashaka uyo nyene amakuru ya Leila arakomeye Sente ndakubwira sanga ugomba kugarukana les bêtises de la fois passée ranyumva urazi relation jewe nawe dufitaniye urayizi sinashatse ku Pierre secrétaire di boss wawe sinashatse kwerekana ibyahise boss je ukuntu namubonye sinamubonye mu buryo bunejereje cyo gituma ndiko ndakubaza inkuru ziwe none wamonye meze gute none ndakubwire Cynthia les bêtises de la fois passée ntuzigaruke ngaha relation yiwanje nawe urayizi utagikunda akazi umbwire boss sibyo nashatse kuvuga sivuga ko rero je namubonye ameze ukuntu mu mayarara ameze nk'umuntu ya saje sinzi cyo gituma Quoi Cynthia, qu'est-ce que tu dis? nakubwiye ko nabonye rero ameze ukuntu ari mu yarara ameze nk'umuntu yoba yasaze je sinzi byari ibyo non ivi kuravuga nivyo gasinzi nivyo ariko nivyo je njibuye ku kazi ndamurenganye
Charles na Maki no numvise byabaye yoya Leila bambuye ko yabaye umusazi sa Leila yabaye umusazi mana rusenga uvyabereye mbongo karasara hano ndiko ndarakunogerageza kunojayo niyo ugiye rero ndiko ndarakunojayo none ushikayo gute ku imodoka yawe muri garage ngenda ukuntu ufata taxi anacanganye ngenda ukuntu ufata taxi inje kumuraba indogane kundi genda numwashikayo muratubwira ingene bimeze ego ndagiraza ho Musanzwe bimeze gute? Magana y'umubyeyi abiguraza ngaho nuko umwana yafashe byaragoranye abayitaka amaraso kuri menshi bakabona umwana y'umubyeyi twashoboye kumukuru w'ikibondo ngabo mu minsi mike arashaka gushaka kutora tuguvu bashaka gutaha kiri ngo twofata umwanya wo gusengera umwana kugira ngo umwana yikorere andanye gukoresha abaganga no gukora mu bushobozi bwawe sinzi ko byumva na cyane cyane niyo iri hejuru ya byose imana kandi niyo twizera dusenge Mwami Yesu turagushimiye urukundo rwawe tugushimiye mwami ko wazigamye umwana agize isanganya ariko ubandanya kuzigama ubuzima bwiwe ari hano turagushima n'abaganga bari kubamufasha niko mwami Imana twagomba ngo tumuhamagare bonyine ububasha bwose bw'amaraso yawe avuye igorogota kugira ngo murangire ku kiganza cyawe gikiza mwami Imana ibire ko agira isanganya yari muri situation ndetse nabi ibyaboneka ko Satani yamumereye nabi yamuteye mu madayimoni umwana akamutwara ubwenge turasabye mu izina rya Yesu Kristo mu bimwe bya Satani zose zitindwe mu izina rya Yesu tugikuma mu izina rya Yesu Kristo kandi ubasha bwa Satani mu izina rya Yesu n'abantu yose y'abantu yora kora
Yesu mzima ya Yesu Satani waneshejwe. Satani waneshejwe Satani waneshejwe mzima ya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo linafanya yeye wake. Mzima ya Yesu Kristo. Mzima ya Yesu. Mzima ya Yesu. Mzima ya Yesu Satani akisema yasamehe uko. Mama Yesu, naomba tega chawi kiza. Tega chawi umami ambaye Mungu wako kukumbia kukize. Oh my master, tunakushima. Mimi ni chuano. Tunakusante kubasha zawe. Ubanya na vitongeteo siamani. Ubanya kwa Dios kwa daimoni. Ubanya kwa Dios mami. Ni mzuri. Ni jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu. Imani hambaye. Atari wewe ndakwinginze ngiriki kungu bintu byose nagukoreye narakumara maje naramara maje bageze naramara maje abavyeyi ku buryo numva nashobora no kuja kwicara muri sala ariyo bari naramara maje abari bafitiye confiance mwami ku buryo namashaka no kuduhura mw'ibarabara ndakwinginze hafi numva ndicaye nyene numva mbuze ico fata nico ndeka nico gituma mpagaze imbere yawe muri uno mwanya ngo umbabarire ndabigusavye ndakwizeye kuko ata wundi muntu n'umwe ashobora kumpa amahoro atari wewe naragibiye aho nari nzi ko ngiye mu munezero mugana zanzara umubabaro mwami nico gituma mpagaze imbere yawe muri uno mwanya ndakwinginze subira usuke kwa amaraso yawe mwami ndakwinginze subira usuke kwa amazi yawe yo mu rubavu ndakwinginze usubire ushire mu bana bawe kuko atahandi hantu namwe ashobora kugenda atari iwawe usubire kugarukana abavyeyi banje mwami basubire kunyizera mu kambere abari banyizeye basubire kunyizera mu kambere ndaguza basubire ku mutima mwana nifuza ubwa mbere sinshaka gusubira mu vyo narimo mwami ndabigusavye ndakwizigiye ndabigusavye fukamye imbere yawe mbabaye cane nunuye ku mutima sinshaka kubisubiramo mwami kandi ndabizi kubikora ndabiseze mu izina rya Yesu ntacyo noguhisha ko niko byagenze shara mu buzima ibintu nk'ivyo vyama vyabaye vyama bishika jewe rero ndumva umenga nta bintu byinshi nkwiye kukubwira atari kukuremesha je nabona kera umenga warakunda gusenga nta mvura
idahita bijya byaragiye birabukurya mugabo uzobandanya mu buzima rero nuko bigenda je ndumva umenga ndaguhaye amakuraje vraiment menshi. Merci beaucoup mon ami. Courage. Merci beaucoup. Wihangane niko bigenda vraiment. Ama gira ntahenze kuronka. Ewe. Turi kumwe mukaryohewe kabisa cyari Charles. Wewe kwi telefone. Merci beaucoup. Karibu kati. Yego. Sawa.